murazi yuko intambwe ya mbere tuva mu magume twarondera amahoro. Mu byo twasaba byose ibi turiko turabona uno munsi sivyo twasaba imbere, twe twisabira amahoro gusa. Imana iratwemerera tubwira iti ndabaha amahoro kandi ndabaha n'ubuzima. Nico gituma mubona Imana iguma ihezagira Uburundi uko bukeye uko bwije. Iyi Imana uyishize imbere ubuzi neza yuko nayo ikigira ikikoze kandi gihimbaye. Twararosa amahoro, Uburundi burasubira buratoha, buragira ubutegetsi nyabwo. Ubu rero tugeze ku ntambwe igira gatatu y'urugendo rukomeye rudushikana mu gihugu c'amata n'ubuki. Uburundi tuburimwo, ubu hageze ko tubwubaka. Aho twavuze ngo gushika amahoro, mumenye ko ari igihe tuzoba twashitse kuri ca gihugu giteye imbere tuzohashika amahoro. Mugabo hariho ibisabwa. Imana mu kuguha imisi yose hariho ikibanza gusaba. Iragusaba yuko baza kwemera ikaba ariyo ikurongora, ikaba ariyo igutegeka. Ico ni cambere. Ikigira kabiri nuko muba muri abantu muri ku rutonde. Kugira ngo urutonde rube nuko haba hari indongozi z'ukuri zemera Imana kandi zigendera ubuntu, indongozi z'intwari. Nico gituma iki civugo tugenderako ni icivugo gihuriranye n'uwo mwaka w'ibihumbi 2025, umwaka twise umwaka wa mbere mu rugendo rurora ku Burundi buteye imbere. Uwo mwaka wa mbere uhuriranye nuko duhindura ingendo, tugahindura n'inkoro. Duhiriwe duhishije rero aho bukera duhera ku matora y'indongozi. Namusa mwavyumvise bariko baratwigisha, nawe nyene bavuze bati uwo mutwaro ntiwo utwara wenyene, utegeza kuronka abagufasha. None rero aho bukera turatora indongozi. Mbega indongozi zikwiye igihugu kiri mu rugendo kigenda mu gihugu c'amata n'ubuki, igihugu giteye imbere. Iyo ndongozi yoba imeze gute?